Ihiganwa rya basketball ryo mu mpera z'indwi ryitiriwe abahinga b'imiti aribo Ordre de Pharmacie mu rurimi rw'igifaransa, rikaba ryabereye ku kibuga c'ubushikiranganji bw'urwaruka inkino n'imico kama. Ku ruhande rw'abakenyezi, imigwi yatanye mu mitwe mu gice ca nyuma arico finale mu rurimi rw'igifaransa yari Bercostar na Regazere. Umugwi Bercostar akaba ari wo watahukanye intsinzi ku manota 60 kuri 53 ya Regazere. Ku ruhande rw'abagabo naho umugwi w'urunani watanye mu mitwe n'umugwi wa New Star. Iyo migwi yompi yashoboye kwerekana ubuhinga bukomeye. Igice ca kane c'urukino ca mbere kikaba carangiye iyo migwi isa n'iyinganya, ariko umugwi w'urunani ukaba wari imbere inota rimwe gusa, ni kuvuga 19 kuri 18 ya New Star. Igice ca mbere c'urukino arico mita cagiye kurangira umugwi wa New Star ari uri imbere ku manota 38 kuri 30 y'urunani. Urukino rero rukaba rwabandanije iyo migwi yose yerekana ishaka ifise ryo gutsinda, ariko mu mwanya wa nyuma umugwi wa New Star ukaba washoboye kurusha umugwi w'urunani amanota 9 yose, gutyo umugwi w'urunani uba uratakaje amahirwe yo gutahukana igikombe. Gishasha rero muri urwo rukino rwa basketball ngo nuko mwihiganwa ry'abakiri bato aribo bagize imigwi ya kabiri bita B ngo batazosubira kunywa inzoga zirimo umwambiro inyuma y'inkino nk'uko byashikirijwe n'urongoye ishirahamwe ry'urwo rukino hano i Bujumbura. Urongoye ishirahamwe ry'abahinga b'imiti ariryo Ordre de Pharmacie mu rurimi rw'igifaransa nawe akaba yiyemeje kuva kuri uyu munsi ko atarukino na rumwe rwa basketball ruzosubira gukinwa ku bibuga bitandukanye hatariho imiti yo gufasha abakinyi bashobora kuba bakomeretse canke bahinyagaye, ico yise kit de premier secours mu rurimi rw'igifaransa.